Hello ladies gentlemen, mwaramutse namwiriwe bivanye naho muherereye kari mu kiganiro inyishu y'amareresi. Uno munsi tukaba twagize ibako ryo kuba turi kumwe n'umukinyo w'amareresi abica bigacika mu gihugu cy'u Burundi. Nta reka tumuya akanya yidondore. Karibu mu kiganiro. Ego murakoze cyane ngo ari abice bigacika arambeshe baje bikince bigacika. Ko ariko ragukurikirana amazina yawe ninde? Amazina yanje ni Uwimana Faxine benshi bazi kuri Fanny Lavine nk'abantu murundi kazi nk'abantu mu kinyo w'amareresi. Wow, uno munsi turi kumwe n'umukinyo w'amareresi ariwe Fanny Lavine batazira Faxine, amazina menshi atandukanye. Niwe aheruka kuba meilleure actrice de l'année mu mareresi yo mu Burundi ategurwa na Festicab, Festival International du Burundi. Alors, reka rero Fanny, muri make abariko baragukurikirana urashaka kutubwira Fanny ninde? Fanny ninde? Fanny n'umurundi kazi, Fanny n'umuvyeyi, Fanny niki? N'umukinyo w'amareresi, Fanny n'umudandaza, Fanny n'umukobwa mugufi. Atarinze kandi atirabura, akunda gutwenga agakunda no kurira, kandi akunda no gushavura. Okay, uno munsi rero tukaba twashaka kumenya byinshi kuvyerekeye umwuga wawe carrière de cinéma woba wayitanguye ryari mu mwaka uwuhe, uno munsi aho bikugejeje n'intumbero ufise muri kazoza. Nabitanguye nuvuga ko kera nari mfite impano yo kwandika. Hanyuma 2018 niho namenye ko mfise n'impano yo gukina. Cyane bitangwa 2018 gushika uyu munsi. Hama intumbero yanje mu gukina filme nuko no kwigishanya no gwaruka n'abandi bantu nyene biciye muri cinema. Ko ariko baragukurikirana nkuko wabaye icamamara ubu mukinyi wa mbere w'umwaka, kuri wewe cinema niki ko batabitahura neza? Kuri jewe cinema mu gico kintu cyo sindagikunda ngo icamamare vraiment sindabikunda. Kuri jewe cinema ni kuri jewe ndabifata yuko ari urubuga rwo gushobora gusohorera ko ivyumviro byo gushobora gusohorera ko nyene ibintu bishobora kubwira abantu benshi bakumva. Yego. Bishitse uri kurakurikirana ireresi ugacurira ugasanga uri kurakorora mosozi kubera isinema zintimba, kandi nziko wewe kenshi ukunda gukina ibintu vyigisha bibabaza. Bisigura gute kubera iki abantu bariko barabibona baca barira kandi uwabisiguye ukundi kuntu? Nuko mba nibaze ko ari kubera ko mba nta kinye nkuri karakina, ako mba nakinye nkubirimo rero bigatuma abantu babisimpuko bariko barandaba nabo baca babona ukumenga n'ivyavre bagaca barira. Okay, Fanny Lavine uheruka kuja mu higanwa Festicab ariyo Festival International du Burundi et de l'audiovisuel. Hama ugira ibako ryo kuba umukinyi wa mbere w'umwaka, ugira ibako n'ireresi yawe ibi ya mbere mu mareresi yagiye mu higanwa. Mugabo mu nyuma hakaba harasurikiye amajambo menshi yuko kajya gashimwe umenga karagukwiriye abandi nikagukwiriye. Amajambo menshi yasurikiye, we kuri ivyo wabivyakiriye gute? Kari kagukwiriye cyane kari kagucange nuhe muco wotanga ko bari ko baragukurikirana bakurikiranye ingene waronse ubushimwe? Je urumva buriya abantu bose ntibashobora kwemera ivyavuye mu matora kuko umwe wese abise abafana biyo abise uwo yifuze ko agashimwe karo mu kurumva amatora arabizi habura n'ababiri hagatsinda umwe. Je navuga yuko nari ndagakwiriye film ndagakwiriye kuko nka filme yanje teme bari batanze yari ihuye na filme yanje. Hama kuba meilleure actrice nibaze yuko naho twandagerageza mu bashoboye kujya mu mahiganwa. Ndize neza ko ari uko ntari wa mbere. Yego. Kenshi habaye recrutement akavuga ni umugwi wabaye wa mbere kubera ibi nabiriya. Wewe icemeza yuko cyanye we ubona ko warushije abandi mu higanwa rya Festicab, icambere cyo uza kunyishura mu bibazo bibiri mu nyishu zibiri. Uze kunyishura ku rwego rwa filme no ku rwego rw'umukinyi mwiza. Icyatumye ubu umukinyi mwiza urusha abandi bose ni kihe? N'icyatumye ireresi yawe ibi ya mbere kurusha izindi reresi zose ni kihe? Icyo nibaze ko cyatumye mba umukinyi mwiza gusumba abandi uwo mwaka. Navuze ubwa mbere ni kubera ko mu gukina jewe sifate uko ndiko ndakina.
mfata yuko ndi mu buzima nyene bwa nyabwo rero burya hariho ukuntu umuntu ariko arakina nyene nk'ukina nyene n'uri karakina ari indani dipa biratandukanye jewe nuko ayo manota ndayizi ko sene narinze mvuga ati ngombe ndayikine mba nzi yuko ngombe nyene ndabibemwo apana ivyo kugira ngo ndiko nkina film ico urumva ni kimwe mu cyategerezwa yuko bantu amafilme nkuko nabivuze naho teme yari ihuye na filme story yanje kandi filme baraba ibintu byinshi baravye na casting nakinishije abana banje babona nyene ukuntu nyene nagize casting y'abantu dusa nyene bijanye yego hama ikibona amahirwe menshi kuva kera narindi bami bavuga ni nta nyange buragahonzi nikiye kintu wanaguye muri Festicabe nikiye kintu wakunze muri Festicabe icyo noba narashimye icyo noba narakunze byose narakunze yuko banaduhaye banatugishije n'ama formation batugishije n'ama formation imbere yo kuronka zirya certificat naragikunze kandi nabikunze kubona habaho ama competition burya iyo uri kurakora atama competition ujamwo ntumenya aho ugeze ntumenya kumbe yuko hari abantu bagukurikirana uko cyangwa uko ivyo narabikunze cyane icyo noba ntarashimye twumva icyo noba ntarashimye nibaze yuko twumvega baje cyane nza ko ataco ntashimye byose warabishimye narabishimye Okay, tugiandero ya cinema Fanny no muntu yavutse nk'abandi no muntu abayeho ubuzima nk'abandi andero filme Fanny arubatse canke aracari mu single girl ari ku isoko akwere soko ari ku isoko ibaze nawe ndi ku isoko Fanny muri video yawe wifuza ko uzohura n'umutipe ameze gute cyangwa umugabo ameze gute kuko generation tugezemwo aba papa nibo bose amafaranga abajene nabo usanga bihagara ko tamahera bafise none uri capable nkawe ufise izina kugendana n'umujene atacaguha canke wofuma wifatira umugabo w'umuntu mukajana mu rukundo jewe ndamugabo w'umuntu twogendana kubera ko je ndafuha cyane ndafuha gose ego nivyo kunda rero kwa no mwijoro nimutse kuryamaye n'umugore wawe noce ndavuga ati ndabivuyemo jewe kandi rero kuvuga ngo wowe nkeneye gisi nkeneye amahera erega amahera siyo yubaka nkeneye uwubaha Imana kandi akayikunda nanje akazoba nkunda by'ukuri kandi nyene ashigikira ibikorwa byanje umutipe aciye ubwenge ushaka ari we wese cyangwa ushaka uwo we wifuza uwimana yifuza Okay, siheyema hadusa umutaxi vero akakubwira ati Fanny nagukunze ndifuza ko twoba mu rukundo uri capable ko mu rukundo rwa ari w'Imana yanteguriye ntaco bibuza ari w'Imana yanteguriye ntaco bibuza abongereza bavuga ni money talks urazi money is everything urukundo ni byose none kubera ko udashira amafaranga imbere kandi amafaranga ariyo atuma utagase ariyo atuma amaplant ameze neza look yisa neza kubera ko utoshira amafaranga imbere kandi uzi ko amafaranga ariyo asirikira cyane mu bintu by'inkundo jewe igituma amafaranga atari yo nshira imbere nakubwiye nkeneye umutipazi ubwenge umutipazi ubwenge nanje mfise ubwenge amafaranga turayarondera amafaranga ni ikintu barondera kikagira muga amahoro ava muri twebwe nyene mu gihe tutafise amahoro muga dufise amafaranga wumva gasha twogera Fanny andero y'akazi kawe urashaka kutwibira ibanga nabahe batipe bamaze kukurondera bivanye nibi bikogwa biguma bigaragara kuri televiziyo y'igihugu ku marezo sociaux ku ma YouTube abatipe bamaze kukurondera ndazi barahari badondagure cyane mu bastar umve ngo ndazi barahari ntabyutsi ntabahari kubera ko nyene ntabahari igituma batakurondera kandi uri umustar agezeho niki keka jewe igituma batandondera eregaye ari gihe sukuvuga ngo kwishima yuko jewe buri gihe ndasenga Imana jewe umuntu aza kunesha umwanya ntandondera kuko urumva byava bingora ku kwishura nabi kandi nitwa ngo ndakicicwe cyangwa iki niki ndasenga kenshi Imana nyene inkingire renke kiryo sengesha ari ryafashe no wabira zabareka kuwuta Fanny Lavine kuba uri mu gakiza ukabukina usomana ukina sinzi ukankamira abandi bikiriki birakorohera bigakorohera kweri mu mwuga wawe
bivana n'ingene nsomana simvaho nsomanye jewe kandi hose message uko mba nayiteguye irashika. Okay, Fanny Lavine. Hari ivyamamare ngaha mu Burundi bakina film ndibaza umuntu wese aragira inspiration. Wewe hariho ifoto twigeze kubona uri kurasikira cyane na Abel Nduwayo umukinyi w'amareresi nkawe duha umuco kuri bijya wowe uri mu rukundo nawe canke mu rukundo je na Abel nabivuze ko je atamugabo umuntu twokundana kubera ko ndafuha. Abel turakorana ibikorwa nta birenze namba nkunda je navyonze navyarambwira. Happy River nawe Happy River Happy River twarakoranye yarankorera amafilme rero usinzi n'ivyiwe navyonze. None ko avuga ko agukunda cyane se wewe kandi hariho n'ahantu yakuvanye agushikana ku yindi ntambwe yakuvanye uko nyene atakintu payer le prix. Ndakubaza ugiye hariho umuntu ashobora kukuvana ahantu akagushikana ahandi atari Imana yabiteguye. Sindavyanse Happy River no yashize mu vya filme ariko nta birenze twari tuzinaye nkuko nawe tuzinanye nta bindi rero haragira igihe umwe wese ajya mu vy'undi mu vyiwe nk'ubu hobaze n'amezi 5 atawe mbona. None ni wamusanga muhira mukafashanya kwandika script muri babiri en secret ibintu nk'ivyo kugira ngo uronke inspiration nziza. Je nandika filme mwijoro njyanye ndavyuka nka saa 9 ndije nkandika. Ego mwijoro rero ariko mwarayandika hamwe na Happy River kuko utari bwabimenye niwe yabikwigishije muri yo saa 8 y'ijoro nyene. Je ntiyanyigishije kwandika yanyigishije gukina. Ego. Hama Ciza ubumuzi? Ciza wahe? Ciza umukinyi w'amareresi abica bigacika ngaha mu gihugu cy'u Burundi wo mu mugwi GFS. Ciza nawenzi nuwahe? Ciza ayakinye filme Indoto akina filme yitwa Guhemuka akina niwe avize amareresi menshi ngaha mu Burundi havuye kireko muri ninde nawuzi sinzi ko ari umutamara yirabura sinzi ko ari we yitwa Ciza wonyene kana amatwa dusumira ngo mwarigeze kuba muri mu rukundo hamwe igihe wajya kumurira winjire mu mugwi GFS biranga ryari jewe ryari nawe nta nuwenzi umva ndamuzi kwisura nkuko mbona mu mafilme nta nuko narinzi mbere yuko yitwa Ciza narinzi yuko yitwa Kimoko sinenda bizi yuko yitwa Ciza rero umva no twaba twasohoka yiguti nta nuwenzi sindamubona amasoko yandi. Okay none ko twigeze kumva yuko mumaze gukorana n'umuproducer bita X-Ray. X-Ray urazi ibintu ngombe mvuge ngombe mvuge ndamukunda cyane. X-Ray turamaze gukorana akantu gatoya kandi vraiment namukunze mugafana kumukunda ibyo mwiyumviriye ameze neza nyene tu nakunze ukuntu nyene yimereye urumva uravye ukuntu basi nkatahe yiwe ukuntu ameze ntomenye uko afise ubuhinga nk'ubwo afise vraiment yubaho